gutunganya imbere y'umugambi nyakubahwa aserukira atwaye igisata kinini ku rwego rw'igihugu, nyakubahwa Provincial Kirundo, namwe banyakubahwa mwese mufise urongoye ibisata bitandukanye, namwe banyakubahwa abanywanyi beza bitabiriye ibikorwa, namwe bashitsi bakunzi ba Kaseteru usanga Kaseteru. Jewe sifashe ijambo muserukira akarere k'uburaruko, gusa ndahari ni processes. Jewe nk'umuntu asanzwe azi Kaseteru ukuntu imeze, ategerezwa kwakira abashitsi bavuye imihingo itandukanye. Aba mwese rero ndabahaye ikaze muri ikibanza cyiza, ndabifurije kuzokurikirana neza ibyigwa tuzorongeraga ahantu. Twifuza yuko umwe wese yumva ngaha afise ikintu bimuvutse kizotuma dutera tujya imbere mw'ishamba ryacu. Kandi twashaka dusubire tubasabe nk'abantu baje kare, dusabe ikigongo tuba amasaha twabahaye twaregeje ko gatoyi, ajya intange iragoye, ariko turizeye neza yuko twese ibikorwa bizobandanya tuzubahiriza porogaramu imeze. Hari abashimiye nyakubahwa Provincial yaduhaye ikaze, jewe nkaba mpaye ikaze nyakubahwa Perezida w'Representante mu ntara nziza ya Kirundo, turamuhaye ikaze tumwifuriza no kuroranirwa muri iki kibanza cyiza, tumwifuriza no kuroranirwa mu bikorwa byose bizorangurirwa ngaha muri ntara ya Kirundo. Rero ndabaha ikaze nyakubahwa, subira mpane ikaze abenegihugu, abanywanyi, abagenzi ba Kaseteru baje gufata mu mugongo usanga Kaseteru.